Reka subire ndabahe kaze mwese mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri imonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri imonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye kaze mu makuru yacu n'amakuru yo kuri aya mango n'amakuru amasoko yacu yabatorokanirije ijya nino ngaha mu Burundi. Amakuru ari buze kugaruka ku ngingo nkuru zitandukanye, turaza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Uwari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Arengiyome Bunyoni nyuma yuko afunguwe kuri ubu ngubu biravuga ko yashitse mu muryango iwe, gusa sivyo tubazaniye kuko ayo nta makuru abarundi mwese muzi, ahubwo ico tubazaniye murabizi ko wari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo nyuma yuko amagara yiwe acikanye. Havuzwe byinshi, havugwa ko yoba yarahawe ishano n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, abandi bati yoba yaragambaniwe na Hussein Rajab, hoba abandi naho bati yoba yarahawe ishano na Angeline Ndayishimiye. Hari amagambo menshi yaje aravuga ku rupfu rw'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, ndetse kuva yagashika mu bitaro muri Kenya. Amagambo yabaye menshi kubijanye n'amagara yiwe, bamwe bati agwaye ingwara y'igisukari, abandi bati agwaye umugera, abandi nabo ngo yahawe isumu. N'amagambo menshi yagarutse ku rupfu rwiwe. Ivyo rero navyo sivyo tugira tugaruke ko muri aya makuru yacu, ahubwo tugiye kwirabira nyuma yuko uwari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni avuye mu ibohero, kuri ubu avuye mu gacerere, agaragaje ikete yoba yari yarandikiwe na Reveriyano Ndikuriyo, ndetse kuri ubu ngubu biravuga ko Arengiyome Bunyoni yoba yashize hanze ngo iyo kete yo kuba nyene yari yarahawe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD iragaruka ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ngo ukungene injyane ari zose mu mugambwe CNDD-FDD. Ni kete risigura neza ngo ukungene amagara ya Reveriyano Ndikuriyo yoba yarasandavye, akavuga ko rero ngo vyose vyagizwemo uruhara rukomeye na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ni kete ryagarutse ahanini kukurabana nyene uburyo Reveriyano Ndikuriyo yaba yaragambaniwe mu mugambwe CNDD-FDD. Iryo kete rero gushika maginga ya Arengiyome Bunyoni akishika mu rugi wiwe aciye asohora iryo kete yahawe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Turaza kubibagarukira ko mu makuru ku buryo bw'idonido. Reka kandi turaza kujya no ngaha mu Burundi, tuze kunyarukira muri Musongati naho hariko haravugwa inyuruzwa ry'umubikira, umubikira uzwi nka mama Servine nka mama n'umubikira nyene. Kuri ubu ngubu amakuru twahawe n'amasoko yacu ngaha nyene mu Burundi atubara ko muri komine Musongati hari umubikira ngo aherutse kunyuruzwa. Umubikira uzwi nka mama Nduwayo Silvane, akaba ari umubikira wo mu muryango bita Ordre de Vierge Consacrée mu Kirundo. Abigeme mu Kirundi nyene ari byo binsigura abigeme b'Imana. Ababikira bo muri uwo muryango basanzwe baba muri uwo muryango nyene, basanzwe baba muhira iwabo, bagafasha gukwirakiza ubutumwa bwa Eklezia Katolike mu kibano cabo. Mama Silvane Nduwayo biravuga ko ngo arangurira ubutumwa bwiwe muri Paroisse Musongati mu ntara ya Rutana. Mama Silvane rero Nduwayo ngo yavukiye ku mutumba Gatakazi komine Musongati aho mu ntara ya Rutana nyene. Akavuga ko rero yarafise imyaka 50, akaba asanzwe abaho nyene ku mutumba Gatakazi.
abamunyuruje bamukuye aho mu gatakazi kw'igenekerezo rya 30 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Mama Sylvane Nduwayo yararwaje umuvyeyi wiwe ngenda nkazi Elizabeth igihe rero ngo kinini cane yaragwaje uyu muvyeyi wiwe. Sylvane asanzwe afise uwundi mubikira bavukana akorera i Bujumbura kubera kuvuza umuvyeyi wabo byasabye uburyo bwinshi, niho rero biyumvira kugurisha ibiti vyo mwitongo ryabo ngo babicemwo amakara kugira ngo bakoronke amahera yobunganira nyene kuvuza uyu muvyeyi wabo. Ibiti babihaye umudandaza bumvikana ko azobaha amafaranga ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi. Uwo mudandaza aca atangura guca ibiti ariko ntiyigeze abaha ya mahera bavugana, bararindira barabura namba, baguma rero bamusaba amahera arayabima yose. Wa muvyeyi wabo yahavuye yitaba Imana. Mama Sylvane Nduwayo nawe wa mubikira nyene bavukana basaba wa mudandaza ko yubaha ya mahera kugira abafashe gushingura umuvyeyi wabo. Umudandaza arayabima yongera abandanya guca ibiti mwitongo ryabo. Nijo uwo mubikira avukana na Sylvane yashavura aca ava i Bujumbura azahaho mu gatakazi aronderera abakozi baragenda bafata amakara uwo mudandazi yakuye mw'ifuri arayapakira yose bayatahana muhira iwabo. Umudandaza amubajije amabwira ko ayatwaye kubera yabimye amahera basezeranye. Ngivyo ivyo uwo mubikira nyene n'uburyo yoba yaranyurujwe. Naho rero mu makuru yacu n'ubundi twariko turababwira kubijanye n'urupfu rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ndetse n'amajambo wari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni nyuma yuko avuye mw'ibohero aciye ashikiriza. Reveriyano Ndikuriyo bivuga ko ngo hoba hari ikete yari yarahaye mu kinyegero uyu wari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni. Kuri ubu rero kuba Reveriyano Ndikuriyo umutima wewe wagasandara, amagara ye nyene yaciye ahera aryamira ukuboko kw'abagabo. Gusa nyuma y'ivyo byose nyuma yuko nyene Arengiyome Bunyoni avuye mu gasho, kuri ubu ngubu avuye mu gacerere aciye ashira ahabona ikete yari yahawe n'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Iri kete bivuga ko ngo ryoba ririmwo amabanga yo kurongora mu mugambwe CNDD-FDD, hoba harimo amayeri y'ukungene, ndetse binavuga ko ngo Arengiyome Bunyoni ariwe yazoca asubirira Reveriyano Ndikuriyo. Gusa n'amabanga yo mu mugambwe CNDD-FDD. Iryo kete rero nanone kandi rigaruka gukungene Reveriyano Ndikuriyo yoba yaragambaniwe, ndetse ngo bikaba iyo kete inasaba Arengiyome Bunyoni ngo okuza aritonda ngo kukumbure nawe azoca agambanirwa. Iyo kete rero kuri ubu Arengiyome Bunyoni ayishize ahabona avuye mu gacerere aciye atangaza amajambo yose ari kuri iryo kete Reveriyano Ndikuriyo yamusigiye mbere yuko asandara. Reka rero ndabashimire mwese barundi namwe barundi kazi mwari mudukurikiye mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri iyi muresha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ryari iteka n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mu banywanyi mwadukurikiraga mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri iyi muresha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka ndabibutse mu cyonde sabone ndetse na partage maze mu bambere kubona makuru n'ibiganiro twabashikiriza kuri iyi muresha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ryari iteka n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mu makuru y'aya mango. Reka mbabararikire andi makuru tuza gusubira mu kanya mu masaha y'umugoroba
turaza kubakorera amakuru ku matohoza. Hari amakuru twaronkejwe n'amasoko yacu atubwira ko umuryango wa Reveriyano Ndikuriyo woba washikanye ikiziga ca Reveriyano Ndikuriyo mw'isengero ngo bamuhe igisabisho. Kuri ubu rero umushumba wa Ecclesia Catholique aciye asomera misa nyene ico kiziga cy'uyu wari umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD. Turaza kubabarira ukungene kuri Ecclesia Catholique, kuri Eglise vyoba bimeze, n'ukungene iyo misa yo gusabira yo guha igisabisho ico kiziga nyene wari umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD vyagenze. Turaza kubakorera amatohoza ku buryo bw'idonido, ntimuze kujya kure y'imonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Turabararikira kuza gukurikira ayo makuru mu masaha akurikira. Reka rero ndabifurize gukomeza kugira ibihe byiza mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri imonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Turaza gusubira mu makuru ataha. Imana ikomeze kubana namwe mu makuru turi buze kubashikiriza mu kanya, ntimujye kure y'inomonesha kure yanyu mukunda cyane.